nawe yuko benshi amaso yamaze guhindukira ngaha. Turi kuri kino kibuga mbere ngira kitamenyerewe mu mahiganwa yorganizwa na Federation ya ABAG, byatumwe nuko ikibuga twahora dukinira ko muri Centre Ville ico kibuga bariko baragisubiramwo. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu yadufashije aravuga yuko cosubirwamo ikabica kijambere, nico gituma rero buza inkino zose ziriko zibera ngaha muri komando. Inkino ziriko zibera hano muri komando, bega mubona abantu bazitaba cyane nkuko vyategerezwa, mubona muri rusangi bariko baritaba inkino za basket? Yego nkuko mwabibonye abarorezi ni benshi kuko ngaho uravye iki kibuga ntikiri muri Centre Ville. Kugira abantu bideplace bave hariya baze kuramo bangana uko mwabonye nuko basketball bamaze kuyimenya bayikunda ngaho igitega, abarorezi mwabonye bari benshi gose. Dukoze kino kiganiro mu gihe novuga yuko basketball ikigira ku rugero rwiza, ndetse hariho n'inkino zatunganijwe n'ubu turimwo zo gukurakuranamo kugira haboneke izokina Ligue Nationale, imigwi ine yo hagati mu gihugu n'itandatu yo mu gisagara ca Bujumbura. Bega mubona imigwi yaho igitega iri ku rugezo rubu? Yego umuntu ariko araraba nkuko urukino ruje kubitwereka, umuntu yogira ngo hariho nivo ntonya ku bakinyi ku ma ekipe ya Gitega, ariko nagenda bamenyeshe ko ubu hagati mu gihugu na ekipe nimwe yoroshe, kubera bose baragiye gusuma abakinyi bakomeye i Bujumbura, abarabi basanzwe bakina mwaje ma ekipe akomeye. Rero ubu ma ekipe asanangana arakomeye yose, ari ku rugero rwiza gose kuko hakinamwe abahinga babimenyereye gukina. Rero ama ekipe yacu cyo kimwe n'ayandi ari ku rugero rwiza, ubu barasumbasumbanya amahigwe muguravye urukino bakina neza gose, ni vo nziza gose. Mbega iyi Ligue Nationale hari ikizoza gufasha mu iterambere rya basketball muri rusange, no kuvuga mu gihugu cyose? Iyi ligue n'igitangaza ahubwo yaje yaratevye, kuko nk'ubu twebwe nk'aho Gitega akarorero ekipe zibiri za mbere zizoserukira intara yange n'Imbeya, nk'ubu bishitse bagashika muri ligue tuzoca turorera amamace ngaho Gitega, bijya bihanga by'Ubujumbura baza gukina ngaha basanga ama ekipe yacu ngaha arenga 10. Urumva nk'ivyo bizoca bituma abakinyi bacu abana bacu babona bakunda umupira hama bitegure baravye n'ingene abandi bafise ubuhinga. Donc bizotuma ama ekipe yacu agwaruka gwacu abene gihugu ikabose baca bakunda basket, kuko bazobona ibyo bihangange bifise ubundi buhinga hama barushizeho kurukunda urukino rwa basket. Hariho abagwizatunga bashiramo imitahe kugira umupira utera imbere, uno munsi abatinya gushira imitahe muri basketball kugira nayishike kure cyane gose, bavuga ati nta bantu bayirorera bahari, abo nabo mubabwiriye? Abo jewe nta kosa no bashirako, ngira ntibaza aho bigeze, kuko basket uno munsi ishobora gufasha abanyamitahe cyane nk'abifitiye ibyo bagomba kumenyekanisha. Ubona nk'iyi public yose ari ngaha, ubabwiye ikintu dufate nka assurance bika karorero, igenda imenye benshi gusumbaho yoguma ari hariya mu biro. Rero nk'abantu bafise imitahe boza bakegera ABAG, tuzobafasha kuko yego bazodufasha nabo nyene, mugabo tuzobafasha kumenyekanisha vyabo, kuko ibyo bahingura ibyo badandaza bigurwa n'abene gihugu, bigurwa n'abanyene. Rero abanyamitahe tubasaba koza kurorera bagashigikira, kuko ni donadona nabo bazohungukira. Abanyagitega muri rusange ico mubabwira kugira baze gushigikira inkino basketball itera imbere, kuko uno munsi turabona yuko mu gisagara ca Bujumbura ifisa imaze gushika, kugira Igitega naho tuyibone ku rugero rushimishije. Abanyagitega mubabwira iki? Abanyagitega urabona ko noneho banatanguye, muga twobamenyesha yuko basketball simwe mu myaka iheze. Basketball avec febabo y'ubu ni urukino rukunzwe ruryoshe. Ubwa mbere nambere umuntu aruhurira mu mutwe, ubona iyo umuntu amaze indwi yose yirukanga muri utu na turiya, birakenerwa ko aruhurira mu mutwe. Abantu rero ntibazi basket higeze uno munsi, ubona nk'iyi misore yaje gutwereka umupira w'akarorero, aho umwanya tumaze aha umuntu araruhutse mu mutwe, yabonye byiza. Hamaye n'urwaruka, urazi ko urwaruka ari ngorane, haraho usanga rwagiye muri ibi na biriya, mugabo bari ngaha n'umwanya mwiza yuko umwanya uhera bari hamwe bari mu bintu byiza, ata bintu by'amakosa barimo. Rero twahamagara abanyagitega gukunda umupira
bayikundisha urwaruka rwacu kuko niko kazoza ni umwanya mwiza wuko badasubira kuja muri ivyo bibatesha ubuzima yabiyayura mutwe canke ibindi ni umwanya mwiza rero uko abana bacu tubankadira muri sport hama kanayikunda murabizi yuko umwana akinye neza bamugomwe baramugurisha amafaranga ayo mafaranga afasha umuryango cyangwa afasha uwo mwana nyine rero tubahamagarira baze kuraba iyo basket si imwe ya kera nibaze birabire akaryoshe. Yeah, I like.